Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikena ry'igitoro rimaze imyaka itari mike riguma gisubiriza mu Burundi. Muri kino gihe ico gitoro kiboneka isorosoro mu mihingo itandukanye. Amasoko y'amagendo nayo agaca gitanga ku giciro c'umurengera. Bamwe mu Barundi bakurikiranira hafi ivy'ubuzima bw'igihugu bakavuga ko imwe mu nyishu ari uko ico gitoro coza kiracishwa mu nzira y'amazi kugira gishikanwe mu Burundi. Kaze mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 13 Munyonyo mu 2021. Nitwa Emile Nibasumba. Hamwe ubu igitoro cy'ubwoko bwa essence kigurwa amahera ngana 6,000 litiro ku isoko y'amagendo. Abakigura ku giciro ca leta c'2,400 bategerezwa gutonda imirongo y'urutavanako imbere y'amasitasiyo, naho bitabuza ko bamwe bataha ataco baronse. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom asaba ko urudandazwa rw'igitoro rutoguma rwigungiwe n'akagwi kamwe k'abagwizatunga. Twasanze ishyirahamwe Interpetrol ryo ariryo ritegeka ibintu vyose mu gisata c'ibitoro, bafise amakamyo baguze bafise, bavuga yuko badashobora kuronka ico bayakoresha, donc badashobora kwemera inzira yo mu mazi. Arico gituma mubona hariho monopole, kandi hagaca habaho nico cuko inzira zo mu mazi z'ubwato batazikoresha. Nk'ubu baretse abantu benshi bakaza, hakagira bamwe bacisha mu mazi abandi bagashirasha mu ibarabara, burabaho bahuriza. Mugabo leta ntivyemera, leta ntibishaka kubera izo nyungu z'abantu bafise amakamyo. Ishiramwe Olicom ryarigeze kurungika abantu baja mu mugwi wamaho ujejwe kuraba ingene ibitoro vyoboneka, kandi tukafasha imbere yuko structure du prix ijaho. Abo bantu bacu bagomba kubanza kubiraba, hanyuma bakatanga amasuggestion, bagatanga ico babona cokogwa. Mugabe ivyo twatanga vyose ntivyigera bikurikizwa. Arico gituma ishyirahamwe Olicom ryaciye rihitamwo gukuramwo umuntu waryo, kuko usanga leta bayiserukira bafise ivyo bafise mu mutwe bavuganye n'abadandaza, mugabo ntibigere n'umunsi numwe biyumvira ikintu kiza kiraba ineza y'umunyagihugu. Arico gituma iyo structure rero du prix mu bisanzwe nk'ubu yategerezwa kuba iri kuri site urubuga ngurukana bumenyi bw'ubushikiranganji bw'ubudandaji hamwe n'ubushikiranganji bw'igaca leta, kuko nibo bayigira hamwe, nibo bayishira ku gikumu abashikiranganji babiri. Ariko usanga umengo ni ibintu vy'akanywa babo. Interpetrol niryo shirahamwe rirangura igitoro cinshi kiza mu gihugu kurusha yandi. Mu yandi mashirahamwe arangura igitoro hanze harimwo Mogas, igitwa Yakem Oil Company bita Yok mu mfunyapfunyo, igitwa Burundi Petroleum Product bita BUP mu mfunyapfunyo, hamwe n'igitwa Delta. Uwarongoye ishirahamwe rigwanya inyonora n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu abona kandi ko hamwe ico gitoro coza kiracishwa mu mazi abarundi bo haronkera koyoko. Bujejwe ubudandaji bushiraho ikintu bita structure du prix du carburant. Iyo structure rero iba ihari kugira ngo yerekane igitoro kuva iyo kigurirwa mu madepo, yo kiva, bagashiramwo ibijanye na transport. Iyo kiza n'amakamyo hari igiciro caco, niyo kiza n'ubwato hari igiciro caco. Igiciro rero ic'ibitoro biza mu bwato usanga, dufate nk'akarorero mwibarabara nka transport bashizeko nka 50 ku litiro, donc 50 francs ku litiro kuri transport y'ibitoro biza mwibarabara. Kuri transport y'ibitoro bica mu mazi ilitiro baca bayigirako 20. Murumva rero yuko igiciro kica kigabanuka cyane ugifatiye muri rusangi. Gabriel Rufyiri yavuganye na bagenzi bacu bo muri radio Inzamba na television Renaissance. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho butaha.
cari ikiganiro ku isoko.